Lucifer ikombozi bamwita Lucifer yamaze gutanga iketi ibyangombwa kugira ngo yitoze tumushimire kwanza kuyo ntambwe yateye kubera yuko turi ngari kwese turaha nta ciyumviro cyo kujamo dufise ariko yateye intambwe ikomeye tumushimire kandi tumubwiye ko tuzomushigikira cyane gose ego nanje nzitoza mu myaka imbere ariko ko uwo yateye intambwe ikomeye nkiyo tumushigikire cyane aranabikwiye kwanza bazi ko n'umuntu akunda amahoro byiza tunamurose mu artist tukankuduserukira tuzogutura kabisa tuzona gushikira cyane yego uribwe mu bantu bazomushigikira cyane gose yego hariho company nga mu Burundi zikomakomeye harimo Bralud n'izindi zitandukanye umbwira gute ko mu nyagihugu asanzwe ashaka kuronka amafaranga makuri show hama company kayabura ico gisigura wewe ukizigurira abaturondeye amaze kuturondera twarakoranye hari abaturondera kugira berekane ko baturondeye ariko ata mutima bari badufise ko kugira ngo dukorane sivyo akaro gatora nigeze kubona stati ya Narinat yanditse ngo D1 ngo bambaye ngo amafaranga ngaya naya ngo arayanka muri show ayo mafaranga yerekanye cyari ntiyarangana n'icya kabiri cy'ayo mafaranga baduhaye ni kuvuga ayo baduhaye ntiyarangana n'icya kabiri cy'ayo Narinat yaravuze kuri stati rero ndavuga one day ndashaka kutuza ndabereka abantu nanga ama screenshot y'ibintu twandikirana ko mu rukundo byase kunaresheje bakanyaga imiziki ndayikora ibiteramo sindumva wemeye kumfasha hari karahomba. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Udibuso dasanzwe rero bateka dasanzwe kugira kandi kubana namwe bano mudukurikirana ndanezerewe nukuri numva mpimbawe cyane kuko bise umutumire witeka umutumira komeye cyane umuziki wa mwise D1 ariko amazina yahawe n'abavyeyi ni Diodone Ndayikengurukiye. Stage ni D1 no muririmbyi w'umurundi kandi n'umwanditsi w'indirimbo ari munsi ya management yitwa Iteka Music Management iri mu Burundi. Ni D1 yasohose cyane twatanguye kumwumva muri 2021 indirimbo yiwe ya mbere yashobe kumenyekana ni indirimbo yitwa Waiting. Uyu munsi tuza kuba turi kumwe muri kano kanya. D1 turaguha ikaze papa. Asante sana mumeze neza none. Turaho kabisa. Baramukije mwese bakunzi ba Yagatek. Kandi bakurikirana cyane jewe. For sure. Kabisa bakurikirana Yagatek. Baramukije cyane gusa muri. Ndayipfurije n'umwaka mushasha mwiza. Merry Christmas and Happy New Year. Aho muri hose out of country mu gihugu hagati. Ndakunda cyane gose Mungu wanjye rakunda cyane gose. Of course. Yes, tukiri ngaho nyene tubwiye ati ngo tugire Noel nziza n'umwaka mushasha. Mbega Noel yagenze gute kwa D1? Jewe burya ibintu by'iminsi mikuru. Ndabona nk'umunsi nyene nk'iyindi kiyetse gusa ko baro difference yuko umuntu ashobora kugira kuja gusenga harimo inguvu cyane. Zisumbizo yahora akoresha. Ariko kuvuga ngo vibe. Chimba bana bisanzwe. Yego. Yes. Ati ariko byagenze fresh. Byari fresh kabisa cyane gose umunsi wagenze neza. Umunsi wangende neza kabisa. Of course. Yego. Actually uranaberewe cyane bro. Asante sana nikubw'Imana. Kubera Imana. Kubera Imana kabisa. Urumwe mu baririmbyi babegwa cyane hano mu gihugu cyacu Burundi. Tumaze tubibona. Yego cyane. Unda nabyibusha. Ubona vyibusha. Hari unigeze kumbira ati D1 aratera inkuru burya. Man, none stress zikiga bro. Nta mpamvu ya stress, nta mpamvu ya nabuze I'm stress killer. Man. D1 kubera iki D1 akunda kuririmba urukundo kenshi? Bo urukundo niko rutugize. Ajya burya ingo nyinshi zisambuka. Uko hariho biba bitagenda. Davis one story. Nari muri boarding school, muri interna. Hari umudente naraho yashwanye n'umugore tujye kuri derapo ya kera ku ntanga kubita buri muntu wese niyo mpamvu urukundo rero ikintu gikomeye. Of course. Reka rero twinjire mu muziki inyezina. D1 twagomba tushobore kwanza kumva gatoyi mbega umuziki 2024 kuri D1 wari umwaka umeze gute? 2024 ntabwo navuga ngo narakoze bya hatari cyane ariko narateye imbere kubera yuko hariho
ahantu naricinze nta nzi ko noricinga uravye kuri Spotify, iTunes, Boomplay, donc digital platforms hariho urwego nagezeko runini cyane gose nasohoye n'indirimbo kandi zarakiriwe neza kabisa ku bwanje ndabona ko umwaka wagenze neza cyane yego of course ibiteramo fresh ibiteramo ntago ari fresh ndeke kubivuga kandi n'abafana babivuga yego icyo kintu n'abafana barakunze kukivuga bakivuga kandi ndibaza ko babijejwe babibona like ko ndi umukozi iyo umvise abafana bariko baridoga ati D1 ntitumubona mu biteramo uvyakira gute ya Paris wawe cyambere nuko baba bankunda bari abantu bipfuza ko notera imbere kandi nuko n'ivyo bavuga biba byumvikana kuko umufana yenza avuga ikintu cyahigeze kure ku rwego runini cyane yego kuko abafana baravye byo tubaha bakaraba ibyo mubaha iyo muba faking mukabaha fake bavuga mwadu faking bro kavuga kuri kuno kuri bako baravuga rero man ariko urumwe mu baririmbyi byigeze kuvuma imyidogo biba myinshi ngo D1 nta masho aronka bamwe bakavuga ati ngo D1 arazimvye abandi bakavuga ngo D1 management yiwe iramubanira imusaba amahera menshi kugira ngo mutumire muri concert oya bro none bambwira gute yuko nuzeya hariho company nga mu Burundi zikomakomeye harimo Bralud n'izindi zitandukanye bambwira gute ko mu nyagihugu asanzwe ashaka kuronka amafaranga mpakuri show hama company kayabura ico gisigura bro oya ukisigurira abaturondeye abamaze kuturondera twarakoranye hari abaturondera kugira berekane ko baturondeye ariko ata mutima bari badufise ko kugira ngo dukorane sivyo akaro gatora nigeze kubona stat ya Narinat yanditse ngo D1 ngo bambaye ngo amafaranga ngaya naya ngo arayanka muri show aya mafaranga yerekanye cyari ntiyarangana n'icya kabiri cy'aya mafaranga baduhaye ni kuvuga ayo baduhaye ntiyarangana n'icya kabiri cy'ayo Narinat yaravuze kuri stat rero ndavuga one day ndashaka kuzoza ndabereka abantu nanga ama screenshot y'ibintu twandikirana le problème sasa abantu ba commissionnaire cyenda bitwa commissionnaire kwa yuko nka Bralud ndashaka kurondera umuntu uzeya ndibuka kuri show yabaye iraho nako si show bageze kuturondera turonderwa n'umuntu uzeya umwe urumva mu commissionnaire umwe azaturondera yaratumwe na ibintu bya Primus na Tambana no Amstel ibintu bya Amstel aturondera tubwira ahera kuri mafaranga runaka ndi ndavuga araduga adurisa amafaranga mbenga bari mu nakagaye niko no bivuga hacaza undi kwiyo diri nyene wori kuvuga yarahejeje nta kintu yakoze nta kintu ya bivuga ngo yafikisinze twamaze amafaranga buramo 500,000 muye karazana okay turavuga rero katurindire twumva icyo avuga maybe hagize icyo avuga ko turashaka guca cyo gukora ariko rero yaciye agenda rino mbere hacaza uwundi kwiyo diri nyene aradiringa wahera ngira ku kabiri cyayo yagize gute yari yatubwiye rero birangira tutishuwe no vuga bitageze gute bitagenze neza niho Narinat ya posting avuga ngo D1 bamuhaye miliyoni ngo izi nizi ngo arazanga kama amafaranga karavuga n'umutima numva urandiye rero for the last time tuzotu postinga message batwandikira bakutubwira amafaranga yanaye the problem ni imwe the problem ni uko aba commissionnaire tuvuga ego cyane ntago badutelefone ntago barkwandikira kenshi aragutelefona kandi kuri call isanzwe kandi ushaka kumurikodinga kuri yuko ntago ubuzi eske ndamufatagira avuga iki you don't know what's going on avuga reka ndindire hanyuma ugasanga ibyo yakubwiye ntabyo bafashe nta proof ni mufise ngo rero ndi kuvuga aba commissionnaire baragira nabi cyane urumwe mu bantu bavuga yuko Narinat abesha umunsi yarabeshe nta swear to God yarabeshe kabisa Narinat yaramubeshe D1 yarabeshe management kandi barakunda kuvuga ngo management ngiragoye hoya kabisa nta kigoye kirimwo ni business tukora kandi tuzimba ko nabajije ikibazo nari nakinyishuye mundi wese karanyumva ngakunda umuziki w'u Burundi yifuza kandi iterambere ry'umuziki w'u Burundi nanyishure iki kibazo ni gute umunyagihugu omuri dufate nka Niweva wateguye show Niweva kandi muvuga izina ntuzeya ni MC Andy MC Andy uramuzi yego cyane ni gute ugera nk'amafaranga yo kumpemba kuri show company nka Bralud kayabura canke ntuzeya Savonori kayabura canke izindi ntuzeya zishwaze kuba zikomeye za limitaire n'izindi abaturondeye turakora nuko Imana swear to God turakora turahuza neza cyane tukakora neza nubu ko itariki zingahe
utanteye buca ari bona renzo ndi muyinga none ubu sumuntu ndasanzwe oni kampuni ni gute wewe uri nari ndatushaka kuvuga ngo Brarudi ngo yahaye amafaranga D1 ngana nako amstel ya amafaranga D1 ngana arayanka gute come on ntaje bashaka kuduha ndiba bashaka kuduteza imbere ariko barayanyubaka umunyamahanga kandi umunyamahanga dukora kimwe surago ni zimwe ketse ko bakora muri televiziyo neza batahura hakutwe badutahura yeah man uvuze ikintu ciza kinteye kumenya byinshi cyane ndumva yuko ari ibintu byinshi cyane biri ku mutima wa D1 abantu bari bifuza kumenya ahubwo no munsi baza kumenya yego kabisa ndabivuga kabisa sinjya n'umunwa ntujya n'umunwa na gato ntabwo nza kuvuga kabisa ikintu cakubabaje 2024 urakivuga kabisa reka tugaruke ku bintu bimwe byagiye birepasa kuri D1 2024 twagiye turabona twe dushaka kuronkera inyishu twagarutse ku kintu c'igiteramo warigeze no gutegura ibiteramo ku zina ry'iwawe wenyene ni igiteramo cabiri mu Kinama kitabiriwe n'abantu benshi cyane muri cyagiye abantu abenegigo bariko baridoga ati D1 ntituko turamubona mu masho ucitegura igiteramo kandi ico giteramo binjira ku buntu cyabiri mu Kinama turifuza kumenya iciyumviro cyo gukora kijya kintu ni babikoze ku bwihe mpamvu ubona hagitwa abarundi sinzi ukuntu twabaye ariko dufise akantu k'agashari n'inzigo muri twebwe kuri twebwe nyene umuntu ashaka kunyanka agakunda umukongomani ashaka kunyima opportunity akayiha umukongomani akayiha umunyamahanga muri make sibyo rero twaravye je ndasoma comment bro z'abafana niba ntiyabonetse mu giteramo arategura gwiwe that's the comment arategura gwiwe arakora gwiwe rero gutegura igiteramo my friend ni ikintu kinini cyane ni budget nini cyane turavuga rero nka Iteka Music reka turabe kuntu twokumvira abafana twavuze ati reka twugurure igitaramo cyacu twise Born to Shine kizoza kiba every year muri summer niko guca tuvuga ati reka turabe kuntu tucugurura mu buryo bwo gushimira abafana kuko batubaye hafi from since 2021 gushika muri akanya niyo mpamvu cyuma byagenze kujya muraza murabonye stage performance ya D1 murabonye everything ndazi namahanga yabibonye yego cyane byo muzaza murabona muze mubyeka amahanga abibona babona yuko kuri ko nagiye gusanga abarundi reka jense ngi umugaka ndavugira inganye of course abana bavuka kuba batunzi bafite amafaranga umurundi kugira bazamubone cyane uko azavuye tufate amahanga amenye ibyo nkora n'umuntu azoca bimenya cyane gusumba kwa kuri kwa mbere ubu hari abantu bashobora kuba taking care of me canke care of maybe any artist of Burundi mugabo abonye artist asose hanze akabona hanze baramuvuze cyane aca bantuze acagira care that's not good ariko ntidutahuye neza urashaka kudusigurira neza amen navuze yuko ibintu nakoze nakoze wavuze ko haje abantu benshi mwege rero nka promoters kereka amahanga you know show them D1 yakoze amateka Sadbi yakoze amateka just show them nimuzorindire yuko amateka yacu avugwa n'abataraba cyane abantu bambere amateka yacu araba nitwebwe nyene meza canke mabi nimba ari mabi abo kuyahindura nitwebwe nyene beheri wacu urumva nimuzorindire yuko umunyamahanga avuga amateka yanje ari wo gakwiye kuyamubwira kugira mushikire kare iyo ningeso tuyikuremo that's what I say yes of course asante sana atuvuze ikintu gikomeye cyane ekani n'ubutumwa uhaye n'abadukurikirana canke abafana b'umuziki w'Uburundi reka tukigwe ko tubaha rero agasho gatoyi k'indirimbo waiting ku muntu wese ariko aradukurikirana kuko ndi kumwe n'umuririmbyi kandi azi kuvuza guitar wenyene akivugiriza guys nukuri kw'Imana muraza kuryoherwa n'iki kiganiro reka tuceko na waiting mukanyica tugaruka n'ibindi bibazo ndabizura ndegwa nabeshi heba no maheri imiduga n'ibindi cyose barafise ndabizura ndegwa nabeshi heba no maheri imiduga n'ibindi byose barabifise Jefise umutima iryo tunga mfise
kuko ni nyuma y'imyaka 10 nzoba nkigukunda. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. I'll be waiting, I'll be waiting, I'll be waiting. Kugeza my lover from your heart. Kugeza my lover from your heart. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Yes, of course. Merci beaucoup. Nizere yuko umuntu ahejeje kudukurikirana arariye show ya Danje. Of course. Aha, D1. Yeah. Urazi kuvuza guitar. Asante sana. Congratulations kuri ico kintu. Thank you. N'abaririmbyi bake bashobora kwivugiriza guitar bakanaririmba bro. Thank you. Uri impano dufise mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwumvire ndabikubwire bro. Merci beaucoup. Amashimeshe kangukomera amashi vraiment. Ndayihaye. Merci beaucoup. Okay. Ikindi kibazo rero D1 tubandanye ikiganiro ndifuza kumenya umubano wa D1 n'abandi baririmbyi. Umeze gute? Cyo urigera mbona amabifu. Cyo nta bifu ngira kabisa. Mwe na Sadbi we are friends. We are all friends. Yeah. B-Face n'abandi batandukanye turabagenzi. Nta amabifu zombona mo jewe. Cyo ndi umuntu nawe mushaka muzoyite munyakazi. Uzombona mu kazi aho tuzombona ndi kumwe artists bari mu kazi. Nta buntu bw'umuntu bw'ubujambo jambo jewe nkeneye. You know we? Nta tuntu tw'utubeze. Oya base nazo ziravani yariyo. Mbese nakoze ntuze ya waiting. Aho ndamenye ibanga. Ati utubeze nye uramenye ibanga. Yeah. Of course. Ati nawe warigeze gukora kabeze. Nkuko tubona abasani bakora utubeze. Ntabwo yezbanyishe ntabwo ari sawa kandi biravana n'ico na target ico kintu nyene runaka. Ariko je ntabwo ndabiha umwanya by'amabeze kubera ko ndumukoze. Bari mu kazi. Of course. Iyo ubonye abaririmbyi bagenzawe bariko barashamirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibintu tudakunze kukubona ko wewe canke tusara kutwigira tukubona ko wewe nguri ku uhanganana naka. Wewe nk'umuririmbyi ico gihe kiguha ihe image canke uruvyumva gute iyo uriko urakurikirana ku mbuga ukabona naka yagize ibi naka yagize ibi naka yatoreye amapinuyu ako nakarorero bashwanye ibintu nk'ivyo nyene. Kuri wewe uruvyakira gute? Buri muntu wese afise ukuntu akora akazi kiyo. Afise plan ziwe. Afise nuko abona ejo hiwe ashaka kwategura. Chese no kwinjira abandi bantu ko bakora. Turi migano ciwanje je na wewe. Turabana n'ibyacu gusa. Abandi nabo zobabaza. Mpamvu bagira amabase, mpamvu bakubitana, mpamvu bashamirana ibyo nivyo kumenya. Yego. Ati ibyo birabaraba. Yego. Wowe umunyakazi tu. Je gusa uzokoreka kwa ciza. Artist mugenzi wanje I will support him kuko nawe supporting yeah kandi twese twifuza iterambere ry'iki ry'umuziki wacu w'u Burundi. Yego. Yes of course. Hari ibintu byinshi byegire bivugwa rero 2024 kuri D1 tugenda turanabiyaga ko kugira ngo twiyungure twunguranye ubumenyi n'iterambere. Waratumiwe ahantu hagiye hatandukanye mu nama nyinshi zigiye zitandukanye mu bashefu mu bakuru twege turakubona mu bintu byinshi bigiye bitandukanye 2024 eka no mu mapari agiye atandukanye gushigikira n'abandi baririmbye twarakubonye. Ikintu twifuza kumenya D1 iyo uri kuraraba umuziki w'u Burundi ni ikihe kintu ubona kigikenewe canke cyo kongerezwa muri 2024 kuri za ndongozi bamwe turatwumva ngo bajejwe ivy'umuziki bamwe turatwumva ngo ni amicale y'umuziki jewe ntarabona sinzi ko nabaho by the way sinzi ko banabaho kuko bambona menga nta kintu kiboneka bamariye umuziki. Nimba ariho ubujejwe ministeri ya ntuze ya culture jeunesse nta cenge ntabwo naramuzi izina ambabarira kuko ntabwo ndabona ibikorwa byiwe yakoze mu kazi kacu k'umuziki mu byajejwe ni make sibyo. Amicale des musiciens nayo irahari kandi irafasha cyane ariko sinibaza yuko bakora ijana kwijana nkuko bikwiye kumera sibyo. Nazo yuko rero iyi 2025 tugiye kujamwo buri muntu wese yirabe icajejwe agikore kugira ngo duteze imbere mu gihe cyo nje benzo gikora neza ariko ninda gikora neza nawe tujejwe kuri jewe ntugikore ntaco nzo ndiko ndakora. Izo mpande zose rero tubona aho hose hari faible recote faible zose tuzihindure tugerageze duhindure ubwo bukosa dukore neza cyane umuziki kandi zoduteza imbere. Je n'intera imbere n'umuririmbyi
wewe nk'umupromoter cyangwa umujournalist wagize gute wagize uruhara mu iterambere ry'iwanje nawe uzotera imbere haye gitangaje nuko babandi nitwa komisioneri barutangura imiduga ba komisioneri bamwe baduha amasho uzora besho bafise imiduga kwera dufise bamwe kubera iki kumena vuga kare mu komisioneri azogenda arondere show canke boss amutuma tigirondere ya artist acagira gute achashaka guhembwa amafaranga asumba mu artist yahembwe nakaza akora mu artist bro dukora akazi kanini bro indimbo giri sohoke ubona indirimbo iminota 3 canke 4 umugabo watembere ibihugu bitandukanye hari indimbo zikujana mu bihugu bitandukanye za Rwanda hehe zigufata video room video ikora maybe 3 nights room amajoro 3 uri kuri kwa video ariko abantu bakora yibona bona na iminota 3 Achava ngubwo burobe. Ngo nubuswage. Come on. Bro, indimbi twara umwanya munini. Bro. Ego. Akacare ni gakora nuzeya wa promoter cyangwa wa muntu ategura ibiteramo. Akacare azana ibintu bya underestimating. But spend too much money n'inguvu nyinshi. Ushaka kagura amafaranga. Ugasanga amafaranga ntaza kwambika. Ntaza gutuma ukora performance nziza. Babona performance ya kuri stage kunaze performing naze gutegura kumbe na budget gatoye bro byabaje cyane bro cyane gose yeah reka tugaruke kuri Amicale y'umuziki w'u Burundi kuko yarakoze 2024 hari abavuga ati ngo ivyo yakoze ntavyo tubona hariho nabavuga ati ngo mbega tubwire icyo Amicale yewe yarakoze 2024 ntavyo mbona bro wowe buzi bakubwira benshi ngo ntavyo babona D1 Amicale y'umuziki w'u Burundi nico kintu ngoma ngarukako niki kintu ubona yo kongereza kuko ntiturabe ngo aho bafilinze niki kintu ubona yo kongereza n'ubuhe butumwa D1 yo Amicale y'umuziki w'u Burundi cyo kubwanje Amicale y'umuziki w'u Burundi uyirongoye nibaza yuko yomenya ko arongoye abaririmbyi abanyamuziki b'u Burundi abanyempano dusa kubyita ngo abanyatugenegende ibyo bintu twivemo kabisa tubite abanyamwuga abanyempano sibyo rero nabaserukire neza ujya niwe akwiye kuja niwe abyemerewe kugenda kudodora akavuga muri government muri ministere ikibuze mu muziki wacu akagisabira ubufasha akaturondera intuzeya inzira zotuma umuziki wacu uronka image nziza uronka gaciro butuvugana hari abavyeyi barashobora kwemera yuko umwana wabo aje mu muziki bavuga umuziki n'abarara n'abangubiyara mu mutwe n'abavayo urumva mu gihe umuziki tugeza Nigeria ni business ya mbere ifata ikibanza ca mbere mu bintu byize amafaranga benshi mu gihugu bitunze abanyagihugu benshi ugacamba rero mu kindi gihugu cacu hari abantu bagifise mind yo kutwita abavayo abasinzi abanyatugenegene mu gihe arakazi kadutunze rero iyo Amicale des musiciens abayirongoye nibakwiye kuza kumvisha uburongoye canke bakwiye kuza kumvisha government agaciro kacu mu gihugu akamaro kacu mu gihugu nimba rero batabikora nimba batanabikoze they have to do it from now 2025 dufise guchanginga many things dufise kweka abarundi yuko this is a business a big business ubutumwa bwashikire dukeneye kubona yuko akazi dukora arakazi kubahitse kiyubashe apana ko tuboneka nk'abavoyo gahawe agaciro kabisa ariko hari amakuru nigeze kumva muri Amicale y'umuziki ngo barabatumira ntimugenda bro ntabuze kuri je naragiye je ntana mani munigira ndeka kugendamo iyo habaye ntuzeya inama usanga ariko aravuga utubazo tw'umuziki ufise mugabo byamari bya bindi nyene ntibikemuka yani kubikemura kwabo ni kubivuga rero kuvuga no muri Amicale des musiciens gusa abantu bose bazi ibibazo by'umuziki cyangwa bavuga ibibazo by'umuziki wacu w'u Burundi babikemura mu kubivuga ntibabikemura mu kubikora that's the problem twaravuze ibintu byinshi twazi twese ahantu hagwaye it's our time a good time to change changing house hagwaye apana kwa tuvuga umuziki Burundi wakwamiye urabizi uraza wakwamiye none uko ziki okay urazi ko ufise ubushobozi bwo kudodora muri government ariko waradodora urazi ko ufise ubushobozi for example
nakoze akaririmbo kavuga ndanezerwa no kuba nitwa Murundi ndanezerwa no Burundi igihugu canje biramimbara kuba Murundi yuzuye jewe ndo Murundi mama akona karirimbo umuntu akumvise ari hanze y'igihugu acumva kumva i Burundi acumva baye proud n'igihugu ciwe ariko government yanje iranshigikira ivuga ati akaririmbo basi tugasupportinga kagere kure ibe sinyatire y'u Burundi government rimwe n'imwe simba bavuze ngo sinzi ko ari government cyangwa ari ministeri ngo indirimbo ngo body by the one ngo turayagaritse ngo indirimbo ariko fata twereka indirimbo z'ukuri dufatira akarorero nimba n'umuntu yari nziza ivuga ati twifatira akarorero ko atayishimiye avuga ati indirimbo twize mu ndirimbo nziza n'abandi abatitse babonereho kuko ari indirimbo nziza bakore mwenizi bakore mwenizi ariko bazaga twereka ati izo mudakwiye gukora nizi ariko izo gukora nizihe izo mudakwiye gukora nizi izo mudakwiye gukora nazo nizihe bazatubwira nabyo reka byo dufasha kuko twe turi kiyo cha jamii siko bavuga birakwiye yuko rero nimba babipfuza ko dukora ibintu ibi bashikwe kwitubwira ati turashaka yuko mukora ibi turakeneye yuko muyerekana guca ariko bitubesheho yego yes business uvuze ikintu gikomeye cyane uratubwiye yuko hari akantu kakubabaje mu mwaka uheze ko guhagarika indirimbo yiwawe baravuga ati ngo not me only not only me you know what I say ni muri rusange byatwereka imiziki kwe guhagarikwa gusa natwe imiziki yagarikwa ahubwo batwereka imiziki yo gukora akaroro keza nakahe kindimbo rikwiye gukora kandi imiziki batwereka uburyo twebyaza umusaruro ikaba business sibyo nuvuga ngo je ngo narabaye no that's not good je I'm saying batwereke ibyo dukwiye gukora n'ibyo tutagwiye gukora batwereke ibyiza kandi ibyiza bihezagire ibyiza babishimire of course I've got to just follow this one kwikiri yakoze mu following abandi bose ni mukore ngibi bafite indirimbo nka Ndumurundi ndavuga ati indirimbo tuyigize signature ku Burundi iravuga Burundi neza bayihezagire ahubwo cyane ubuze ikintu gikomeye gitumye nifuza kumenya byinshi cyane uno munsi watubwiye ati ntuza kujya umuntu kuko uri kuri navuga amajambo akomeye kuko uri kurafata ku mpande zose abandi baririnze bahora batinya ari n'indirimbo wigeze gusohora ivuga yitwa ubwoba bro ni indirimbo irimo histoire irimo message ikomeye cyane message uyumvirije yafite ibintu byinshi cyane isigura waririmbye uburyo abantu baronka diplome ariko ugasanga diplome irarangiye atasho imufashijemo iyo ndirimbo uraza kwiturimbira gatoyi ariko twashaka twumve icyumviro cy'iyo ndirimbo cavuye he neza na neza kuko D1 yaririmbye indirimbo ubwo yari yagize ubwoba yari mu bibazo yari yagize iki igisagara cyari cyamunaniye kubamo cyane man je ubwoba nafise ubwoba by the way kuko tumaze imyaka hafi ishika 2 dukora umuziki abarundi bakunda bavuga wow we appreciate we are proud of this one ariko tutabona where we going where am I going we spend too much money but low incomes what's that nabisigurike so ndagira ubwo ndavuga to sasa harige boss yaba bivamo so let me sing this song nawe ndazaza kuyikunda urumva hama kandi indi ntuze yatumye indirimbo hari abantu twiga nabi gute hari kuntu ugende kwiga ukiga kuzigisha apana ukiga kuza kutazo bibige gukora kwa application y'ibyo wize ukiga kuzigisha cende bukadira internet akunda kunshaka muri internet kwa Gisenyi akanshako akambwira ngo we nta kintu uzovamwo nani ngo nife kuzovamwo gumumvuza gitari bava muri ntuzeya kwaje muri recreation cenga tantura gitari karuko kane bari gitari ko bita indirimbo ya Sadbi ko bita indirimbo ya Raka fresh trainings rero je ntabwo nize ngo ngoze nigishe nize kugiranze na applique impamvu nize ibintu by'intuze by'indimi ko ziramfasha mu kwandika indirimbo zamfasha bitandukanye rero navuze ati
wize kugira ngo uzuronka akazi ka leta diplome ushanga uyibitse mu nzu ariko wize kugira ngo uze applique ni kuvuga wize icyo ukunda nk'ubu yaba ari abantu bigisha umuziki yaba ari ishuri ryigisha umuziki ukawiga cyo cyambere wawize ukunda kandi uzo applique uza kubikora uzokora akazi nyene nje nshatse kuvuga abazibitse mu nzu bamwe nuko barindiriye yuko maybe ko leta izogira gute izotanga ubuzi kuri bo gusa kuri bo apana kuri bo gusa mico gusanga ro leta ntabwo ifite ibyo bibanza byose cyo kuduha twese sangiye kuyibika ngiye gukora ibintu runaka ntarinzi ko nokoze kasanda nanci intege sindanabikoze ariko umaze kuvuga je ndize mugabo n'undi buzino bukora mico gihe Generalize ubwo ndiko nakora umuziki ariko siko ibyo nize ariko byandi niga bike ndiko nabikoresha mu kwapurika mu kazi kanje yeah you have inspiration urakoze cyane waranaririmbye umukobwa uburyo umengo yaragutaye kure wabuza amahera inzira zose zirugaye ufise ubwoba reka tugusabe mu cubahiro kuko watwemereye guteramana natwe abadukurikirana bari muri Canada, Australia, USA bose baza kuryoherwa na D1 uyu munsi kandi watwemeye no kuzura duha show man ndabaka kabisa twagomba kugusaba rero turirimbire ubwoba ukoresheje gitari yawe kandi tubandanye tuvibinga hamace tugaruka kandi ko mu rukundo byase kunaresheje bakanyaga imiziki ndayikora ibiteramo sindumva wemeye kumfasha hari karahomba akiyumvira kunsiga ikamwanga narinzi yuko nzohita ndonka amatora nkagurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye wande narinzi yuko nzohita ndonka amatora nkagurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye wande jefise ubwoba fise ubwoba bw'ubuzima jefise ubwoba ejo hazoza hanje kumbona umenga inzira zose zirugaye iyigize ngo irafungutse barugara kumbona inzira umenga zose zirugaye iyigize ngo irafungutse barugara fise ubwoba. Of course, merci beaucoup D1 reka ndagushimire fam. Wakoze cyane. Uburyo ukubita gitari yawe jewe birumva biranyura biranyinjira mu misokoro D1 mfise akabazo k'amaziko ndifuza kumva abaririmbyi D1 yakunda gukurikirana atari umustar kera ukiri ku ntebe y'ishure abaririmbyi b'abarundi bakunda kumva bakakublessinga bakakunezera cyane rega se kera bro nundi bakurikirana je kurikirana upcoming artist nakurikirana legends nakurikirana generation yiwanje muri rusange nuko abaye muco gihe ninga mu Burundi no hanze y'igihugu ibyo biramfasha gucana ndimenye cyo gukora ndavuga tutaratangura umwuga kuri nabyishuye bro ushanga ndamukuri izina ngo ubwira ati naka narakidumu naramukurikirana ndakuze ndakuze kuri rero sasa umuririmbyi wese yakoze indirimbo nziza yakora indirimbo nziza aranyinspira kandi naziririmba bro za Emerson za za Big Fizzo za Kidumu nuko tukora mwanya munini na kuvuza indirimbo za Kidumu ukabyimba ko naziririmba bro ako ntaribe ni kuvuga ndagisubiyemo kandi je ndaba inspired n'umuririmbyi agicaruka ko bafise energy runaka bazanye yindi shasha umuziki muba legend amukurikirana mu legend kuko afise ahantu yakuye umuziki n'abashikaye n'ubukwe kuba ko duhari kura yuko hari ibyo yakoze nk'umu legend urumva nkaca rero nkurikirana na generation yiwanje iyo ndimo nanje competition man aho ni fresh sana unteye gushaka kumenya ubu wamaze kuba populaire usigero identity ahantu uca umuntu aravuga ati wow ngo ujya D1 man ndifuza kumenya ibintu D1 atagikora muri uno mwanya yahora akora kera atari umustar kandi akunda yifuza kubikora ariko bidakunda kubera wamaze kubicamama bro gutembera bro nakunda gutembera kwere batirikana igire muri quartier nawe mujama hajya uciringe ariko ubu mando agenda wakata umuntu uze mu kosi gatoya ngo D1 kucanga kwira wese number 4 meza gute how do I look kazobona rero kavuga ati biba disabi kinacho no kusanga kutembera muri quartier go ujana bisanzwe ariko abafana b'abarundi nawe uzakura kuri show akona kwibara bagitembera ajya ngo kajya ndakabona ajya kwibara acavuga ngo kajya urabanga ngo ujya mu tipe bro ndakumana ajya kwibara kajya cyane nakubwira bya karimo bwa twina smeting we understand ourselves ubona ari sawa
ngo kajya ngo namba hajya kwibarabara ngo joja kurara that's not good yeah man gacari D1 waragenze mu bihugu bigiye bitandukanye warafashe rutemikire 2024 urira indege uraje amahanga uratembera turashaka kumenya ni ikihe kintu D1 yize hariye mu mahanga iyo umuntu atembereye akora ibintu byinshi bro akora ibintu byinshi uko umuziki ukogwa mu bindi bihugu ariko kimwe gusa nababwira nuko atakintu baturusha mu bwego bw'ibikogwa imiririmbire kwandika ikwakwa baturusha umunwa mu bindi bihugu umunwa nawe ni mwebwe bro ntago ari jewe baturusha umuntu kuvuga baturusha abantu bari professional mu kumenyekanisha ibikogwa do you understand me ariko natwe biko biraza kubera yuko nubwo umunsi turonka 1 million muri 1 month yama views nuko hariho abantu bariko barabikora fresh you understand me Imana ibahezagire kandi cyane yezagire umuntu wese ariko arakora igishoboka cyose kugira ngo music yacu ibe wide ibe business ibe music nyine industry ubwo music industry yacu ibe business Imana ibahezagire cyane gose nicyo batusha bro bagaca baturusha maybe n'iterambere muri rusange ko igihugu giteye imbere entertainment biteye imbere nayo it's good ibyo turabizi twese yego harabarinzi yo koragerageza kujabuka muri murungwanwe rumwe bongera bajabuka no mu ma Belgique bariko baragenda hari n'abafana benshi ufise muri Canada D1 je barabanyandikira bakambwira ati turondere D1 muri kiganiro umutubarize bino bibazo hari umwigeme sinomvugira izina hano muvuga nari bikabisa okay yitwa Christian yaranyandikira ambwira ati ndagusavye umumbarize D1 mbega azoza ryari muri Canada duteramishe natwe hanze tuzojayo ryari canke bizogenda gute habuze iki so ntabwo ndaronka iyo big opportunity ariko abarundi bumve yuko aho bari hose ndabakunda cyane gose kandi bumve ko anytime those opportunity nzovuga naje n'umwana arayironka ndaha nyene ariko bansengere n'uri Canada canke uri Belgique canke uri Australia canke uri USA akaba afise opportunity akumva nyine yotegura igiteramo yabishobora je kabisa nambwire anytime I'm ready I'm ready to go there and to perform zande imbo zanje twigirisha nyene tubikorere bose yego ari umuntu yambwiye ngo D1 ava mu Kayanza ndamubwira ati yakubwiye yambwiye ati D1 ava mu Kayanza bro nanje yambwiye ati D1 ava mu Kayanza nanje ndamubwira ati ego nivyo vraiment ava mu Kayanza man bimwemerera nyene sivyo twako turatera inkuru ubwo sino namubesha oya nivyo bro ndi n'umunyakayanza ariko ndi n'umurundi muri rusange yego of course mu Kayanza hari akantu kamaze iminsi kavumye kabaririmbye bo mu Kayanza ati mihaye igihugu mwiyunze hamwe muja hamwe murekura ibibombe byinshi la fois passée muriko no gusora indirimbo kandi muri abanyakayanza baririmbye turabona uri kumwe na B-Face uri kumwe na Lino G uri kumwe na Air Pro uri kumwe na Monia Fleur eka abanyakayanza muri mwishe Monia Fleur n'umunyakayanza nanje naratangaye nabonye mwamuduganye mu Kayanza nimba ko ari kumwe na Lino G ngo ngira n'umugeni wacu bimeze gute rero ku kantu k'abanyakayanza ndiko ndabona dukeneye ntuze ya none gasha tumiss mikuru kandi kiri naco ntabwo dukeneye ko abanyagihugu bagira ntuze ngo gitoro gusa oya takere kumayinga ibindi bintu ubwo niyo bava bibaza ati ngo muri ko murashaka kuvanga abarinzi bava Igitega ba Double J bro nuko tutari abarapere twese sibyo nuko tutari abarapere twese ariko abarapere byo baravyemerewe banashaka kubikora kuvuga ati abantu umurapere w'ingozi yiyemera naze mu Kayanza ndamwereke bro ariko twebwe muri rusange je ko bivuga muri rusange ni general ni just vibe ni yuko vibinga nagaye byiza ko tuguma dia stress no guchallengingana like ntago twaze ibintu by'intara ngibiki nibikoya ni vibinga tuvuge tuganire turyoherwe none bwenge bwacu bumwe mufise du stress mudemu yampevye stress ngaho oya nimwe mudemu yaguhevye ugacushaka kuri nuze kuri Instagram ya D1 ugasanga abanyakayanza turi ngaha tuwanye n'umuzari wanyu turabe udutangira kuhindura mind direct tutangira abanyakayanza muri yemera kwe abanyakayanza mbeze ko kweri
twindura vibe bro cyo rero naka vibe n'abandi bazabikora vibing nta bibi kabisa ati yari challenge nta mutima ni challenge nta mutima mubi nta bintu by'intara nta nibyo nshaka kumva jewe kabisa ibintu by'intara nshaka kubyumva ko yari mipaka bisanzwe kugira ngo maybe horohe intwaro byorohe mugabo nta birenze kabisa. Okay, ni indirimbo yugawe ego yitwa Body wakoranye na Social Mula mu Rwanda yarahagaritswe mu Burundi baravuze ino ndirimbo nimuze musubire kubivuza ku mahadiyo wacakiriye gute wumvise bayisomye muri za ndirimbo uri kuraraba kajya ka video icyo nacishuye kare bro nacishuye kare navuze yuko nibisanzwe kuko ni muri rusange nabivuze rero muri rusange icyo dusanga baririmbye abashoboye guhagarika zya ndirimbo bakazihagarika bavuga ko ari mbi zitabereye maybe ziri nk'ibintu bitabereye baze baraza turabasabye banyakubahwa muze muraza mutwereka indirimbo zikenewe nimba soya akaririmbo mukavuga akaririmbo ewana niko karorero k'izindi ndirimbo mugahezagire mugashimire niyo abaririmbyi tuzomiye indirimbo zo gukora za nyazo apana gusakuza indirimbo umunyuka by the one turayihagaritse Body by the one turayihagaritse oya kabisa muze mugerageza namwe mugira gute turabibasabye mutwereka akarorero k'indirimbo dukwiye kuza turakora munazishimira murakoze. Merci beaucoup. Arakantu mvuze umunyuka nakantu ka slang Cyongereza navuga ni ka slang umunyuka washatse gusigura iki? Umunyuka mu kirundi coroshe kiri coroshe ni nk'umuntu mushasha ahantu nta turi umuntu haje ari mushasha no mwita ko ari umunyuka kubera ko nta bintu abazi byaho hantu. Yego. Okay, ni kugishobora kuja muri internet bakakunyuzura. Umunyuka. Cyongereza ni newcomer. 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 Of course, Sara. Yes, reka tuje ku ndirimbo ya Good Morning Love. Ni imwe mu ndirimbo zaneze izafasha imitima y'abigeme benshi. Muri Rohero, Kigobe, Zangagara, Mukamenge, za Cibitoke ca Rugombo eka mu gihugu cacu cyose cyo Burundi n'abanyagitega barambwiye ko bakoze indirimbo cyane ya Good Morning Love. Wikore mu gaho gato yose ndabigusabe uturirimbire Good Morning Love cyo tugaruka kandi. Good morning love, Allah, I just wanna tell you that I love you so. Warose gute kwijoro cyose narose wowe hageze ku mugoroba sinoje kuryama namenye uko wiriwe bivanye nuko wiriwe ndara neza canke nkarara nabi bivanye nuko wiriwe ndara n'amahoro canke nkayabura. Merci beaucoup Dion kanda gushimire kuri Good Morning Love. Asante sana. Utirimbye neza cyane n'Imana ikihezagira akavura kaciye kago. Ana nayo mutaka kabisa. Akavura kaciye kago frema. Mutako kinga imvura. Yego cyane. Ariko biguma bisa neza kuri camera. Asante sana. Biguma bitagase gose cyane. Of course. Reka twinjire kandi kabisa tugaruke mu muziki. Ni inkuru imaze iminsi kiravugwa cyane. Hirya nino. Umwe mu baririmbyi bagenzawe. Umwe mu baririmbyi bariko baragerageza gukora cyane ikabana koze na kera cyane Mukombozi bamwita Lucifer yamaze gutanga iketi ibyangombwa kugira ngo yitoze mu matora agiye kuba kuri D1 byamuhaye ikihe cigo tumushimire kwanza kuyo ntambwe yateye kubera yuko turi ngari kwese turaha nta ciyumviro cyo kujamo dufise ariko yateye intambwe ikomeye tumushimire kandi tumubwiye ko tuzomushigikira cyane gose ego nanje nzitoza mu myaka imbere ariko ko uwo yateye intambwe ikomeye nkiyo tumushigikire cyane aranabikwiye kwanza bazi ko n'umuntu akunda amahoro Cyo byiza tunamurose mu artist tukankuduserukira. Mu bindi bihugu usanga barimwo muri government baririmbyi. Ahubwo nifuza ko yotogwa akaja muri nuze mu cyakibanza ko turavuga kare kimbe ca Critire na Jeunesse. Cyo byiza cyane. Tuzogutura kabisa. Tuzora gushikira cyane. Yego. Uri bwe mu bantu bazomushigikira cyane. Cyane gose. Yego. Uzonahimiriza abantu bamutore.
tuko turiyamamaza ariko tuzomushigikira mwanya ntibaza ko taragera ndako tuzomushigikira kabisa yego cyane yego byofasha iki cyane mu muziki mu muziki navuze yuko tuzaturasa umuntu aduserukira azotuma haboneka yindi image ku muziki wacu yuko dushobora kubona abandi bantu batari bajya abantu babiyumvira ko nakivuze kare ngo bavuye biki amuvuye kwitoza bro udizabina kwitoza werekanye yuko aho uvuye ari heza ndo naho ugiye kandi ari heza ko atandukano rihari y'ibyo udusanga dukora n'ibyo bakora tumitege na D1 nubwo uraho no sinavuze muri 2000 something 20 something I don't know zogira of course reka turangirize kuri kano kantu ni imwe mu ndirimbo igisibije mu gisagara ca Bujumbura centre ville ugiye za Kamenge Kanyosha hariya anye no mu Ruziba hariya za mu Cibitoke cya Rugombo aha anye mu Ngagara ni indirimbo Cutamba indirimbo kimoto bushasha no Cutamba naho Cutamba Cutamba gaho Cutamba ubikora mu gihe yego ufite stress physique byose muri umwaka turangiza umwaka ucubirengaho gacugira gute ugacutamba ibyo bazo byose ufise birenze ku ruhu rw'amazi ucutamba cutamba gaho Cutamba of course turifuza kumenya byinshi muri iyo ndirimbo kuko ni indirimbo ikiraryohera abantu benshi turifuza kumenya kubera iki wahise Cutamba nahe ma difficulté yabonetse mu gukora iyo ndirimbo niki kintu bifuze ko tumenya kuvyerekeye iyo ndirimbo abafana bawe icambere iyo ndirimbo ifise ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ntabwo ari gospel gusa n'ubutumwa bufasha abantu mu rukundo ari bwiza kwa navuze urukundo iyo rubaye rubi turatugeza ahantu habi yego cyane rero ubutumwa bwiza bw'urukundo bashuzomvize verse ya mbere ya kabiri harimo ubutumwa bukomeye cyane gose like that's why musema kanuka amatara yego cyane Cutamba titre yaje turi muri vibe tuko twaririmbanye ni indirimbo tuko turayimara hazama akantu nyene ka Cutamba twumva nyene akantu gatacinga buri wese agiye ariko arumva Cutamba mbo kaca vibing fresh ni indirimbo ya vibe ni indirimbo iri mu rukundo hamwe na vibe umva Cutamba ni bon struggles zayo canke obstacle nahuye nazo muri iyo ndirimbo ni nyinshi zishaka kuzivuga zo kurigano cyonyene so cingenzi nuko Imana yadufashije ikabihari kandi abafana bakabakiriye neza kayibandanya kubikora mu Burundi no hanze y'igihugu of course Imana bayizagire cyane 2025 ngiyi irinjiye abafana bawe turiko turakubona turiko turakuraba ngaha kuri camera ya Yagatek man abafana bawe utwemereye iki muri 2025 D1 narengezo kugira mbaze nk'abandi ngo umyaka 5 ngo ubibona he naho nibona Jesse ndibaza ibibazo naho nibona kuko Jesse ndi Imana ahosha rero jewe nibaza ko mu mwaka Imana ifashije kabisa umuntu afashwa n'Imana turapanga imigambi yacu ha Imana yigahezagira je mu migambi mpanga amakorabo menshi mu mwaka kwagura umuziki wanje wenyine ikintu kinini cyane kuri business ikomeye cyane byazo biko rero abafana mu nsengera umuziki Burundi mu nsengera Burundi bwacu iterambere amahoro umutekano mu mitima yacu ndetse no mu buzima busanzwe ibyo tuzobishikako byose twese tube hamwe tugire urukundo umutima umwe of course akajambo kagasunika rugi ka 2024 twinjira 2025 kuba ririmbyi bagenzawe I wish you all Merry Christmas and Happy New Year hanyuma kandi ndabifuje iterambere no gukundana hari urukundo aboneka iterambere kuko hari urukundo urose opportunity kayironka dufata ugiye hanze zicuvuga ati ndafise na D1 ntarajayo kandi amuhenuze ya connection n'abasimbireyo byose bizoteza imbere umuziki wacu dushiraneko arundi bene wacu tutaravye ikintu na kimwe kuko ibyo byose muraba ntago bikenewe turabe only iterambere one heart one love tuzogera kure abarundi muri rusange rero namwe wese bayifurije kurangiza umwaka neza na unawutangura neza umwaka uzabera umwaka w'umugisha uzabere umwaka w'icitegererezo mu bintu byose mukora amafaranga money talks turabizi yafuje kuronka amafaranga y'iterambere mu byanyu byose Imana iziganze mu byanyu cyo cyambere bro Imana iziganze mu byanyu ibintu byanyu byose zibigende uko Imana ibishaka murakoze yes of course akajambo kagasunika rugi kuri guverinema aba baturongoye batumye tugira amahoro
kuko naho turi nta masasu nta basuma bariko baratwiba turishe turatuje. Imana ibahezagire cyane gose turabakunda cyane gose ibandanye kubashoboza gukora ico Imana yabatumye gukora ku Burundi kandi ze yuko uko biri kose turi ahantu heza cyane kandi tuko tujaheza cyane rero Imana mushobora byose yo idushoboza kandi yo ifise plan nziza ku Burundi bwacu ndetse no ku barongozi bacu beza igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Imana ibahezagire cyane. Asante sana. Reka ndagushimire D1. Wakoze cyane shimire ndetse n'abandi kudukurikirana ikiganiro bumve yuko tubakunda cyane gose turi abantu banyu namwe nimutugira abacu abanyu amen ye murakoze cyane. Imana ibahezagire. Reka dushimire n'ariko baradukurikirana tubibutsa kugira subscribe utaragira subscribe kuri Yagatech ndababwira ati mwabonye uko niko twatanguye rero. Reka tumanze tubatemwe ibiganiro biryoshe ndakubwira ati simbira kuri YouTube ya D1 wandike Cutamba cyangwa uje ngaho nyine kuri YouTube wandike Cutamba ucubona indirimbo ya D1 ugire subscribe kuri channel ya YouTube ya D1 ukurikirana indirimbo wongere wina partage bagenzi bawe. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na D1 kuri inyuma ya kamera ni Capitaine de la Capitale. Bye bye. Ciao ciao.